Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Tumesikia Kizungu, sasa ngoja turejee kwenye lugha zetu za Twumvise indimi z'abazungu, mu nkundire twisubire mu ndimi zacu. Nimefurahi sana kuwa pamoja nanyi nanezerewe cyane kubana nawe mwe uno munsi. Na ningetamani niendelee kuwa pamoja nanyi. No kwifujije kugumana namwe, lakini kama mlivyosikia kwamba imetubidi turudi ili tuweze kujiandaa kwa safari nyingine. Ariko mwamaze kuvyumva ko bitaja gukunda, birasabwa ko dusubira hariya Bujumbura kugira twitegurire urugendo rw'ejo. Lakini Mungu akipenda na akituweka hai, tunaweza tukarudi. Imana ibikunze kandi gashishikara kutuzigama, tuzogaruka tubonane. Watumishi wa Mungu wamezungumza mambo mengi mazuri hapa. Abakozi b'Imana bose bagiye baravuga amajambo menshi meza hano. Na mchungaji Nicholas alizungumza habari za amani. Umwungere Nicholas yavuye hano nawe yadusangije ijambo ry'Imana rivuga ku mahoro. Kwamba Yesu kila anapokuja anakuja na amani. Igihe cyose Yesu aje muri twebwe aza tuzaniye amahoro. Na kwamba tunaweza tukawa katika mazingira magumu, lakini bado tunaweza tukawa na amani katika mioyo yetu. Ariko kandi ko naho byoshika tukaba mu bihe bigumye, biradusaba ko tugumana amahoro mu mitima yacu. Na mtumishi wa Mungu mchungaji Andreas alizungumza habari za kwamba sisi ni watoto wa Mungu. No uyu mwungere avuye hano Andreas yaje kutubwira ko twebwe turi abana b'Imana. Kwamba Mungu yeye anatuona kama watoto wake na tunakuja kwake Baba yetu. Kw'Imana ubwayo tubona nk'abana bayo, kandi kwiyo tugiye kuri yo turekuriwe kwihamagara nk'umuvyeyi nka papa. Wewe na mimi tuna bahati hiyo. Wewe na jewe turafise iryo bakwe. Tumekutana na huyo Yesu. Twarahuye n'uwo Yesu. Ametujaza na amani. Yaratwujuje amahoro. Tumemgundua Baba yetu wa mbinguni. Twarashoboye guca tumenya Imana Data wa twese. Na tunaenda kwake kwa ujasiri. Kandi tuja kuri yo tukayirondera dufise ubushizi bw'Imana. Tukijua kwamba tunakuja kwa Baba yetu. Ziko tuje ku muvyeyi wacu kuri papa. Lakini wapo watu wengi. Ariko hari abantu benshi katika nchi hii ya Burundi. Ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Katika nchi zingine za Afrika. No mu bindi bihugu vyo muri Afrika. Duniani kote. Kandi no mu isi yose. Ambao hawana hizo habari. Batarashikirwa n'izo nkuru. Ukiwaambia habari za amani hawajui unaozungumzia kitu gani. Iyo babwiye ubutumwa bwiza bw'amahoro ntibamenye icyo babwiye. Kwa sababu hawajakutana na ile amani yenyewe. Kuko ntibarahura n'uyu mahoro, umunyene mwami wa mahoro. Hawajapata habari za Yesu. Ntibararonka inkuru za Yesu. Hawajui kwamba kuna Baba kule mbinguni. Ntibazi ko mw'ijuru dufise Imana Data wa twese. Hawajui kwamba kuyupo Mwokozi ambaye anapenda kuwasamehe dhambi zao. Ntibazi ko bafise umucunguzi yifuza kubaharira ibyaha byabo. Swali kwako na swali kwangu. Ikibazo kuri wewe n'ikibazo kuri jewe. Ni nani atakayewaambia? Bega ninde azobamenyesha? Yule ambaye hana habari. Uja atarashikirwa n'ubutumwa bwiza. Yule ambaye hajui kwamba amani inapatikana. Umwe atazi kwa mahoro aboneka. Yule ambaye hana habari na Mwokozi wetu Yesu. Umwe ataramenya ko Yesu Kristo ari umukiza wacu. Ni nani atakayewaambia hizo habari? Bega ninde azobashira izo nkuru? Najibu, ngoja nikwambie. Inyishu nagomba kugushikiriza. Jibu ya swali hilo ijanye n'iki kibazo ni mimi na wewe. Ni jewe na wewe. Wewe na mimi ambao tumekutana na huyu Yesu. Wewe na jewe twahuye, twakijijwe n'uwo Yesu. Tuna wajibu wa kwenda kuambia na wengine. Turafisi deni ryo kugenda kubabwira abandi ile amani ambayo tumepata. Tukaja kubabwira ivyerekeye n'ubutwaro tumejionea. Ugagakiza twironkeye. Ule upendo wa Baba yetu wa mbinguni. Urukundo rw'Imana yo mw'ijuru. Wewe na mimi tunatakiwa tuambie na wengine. Wewe na jewe
ntegerezwa kubwira abandi. Ninaposafiri katika nchi ya Burundi, Igihe cyose nje ngaha mu gihugu cy'u Burundi, nimetambua kwamba hii nchi ya Burundi ni nchi ya milima. natahuye yuko iki gihugu cy'u Burundi kigizwe n'imisozi. Yaani kupata mahali ambapo ni tambarare ni kwa bahati sana. Kugira ngo ubone ahantu hagwiriye ibiyaya ubugiri ubuntu. Lakini nchi ya Burundi na milima yake imejaa na watu. Ariko iyo misozi yose igize igihugu cy'u Burundi yuzuyemo abantu. Na kwenye mlima huu leo tumeenea maelfu ya watu. Akarere nk'uyu musozi turi kuno munsi raba muri bihumbi n'ibihumbi by'abantu. Ya milima hii ya Burundi. Kandi hejuru y'iyi misozi harimo abantu bazi Imana. Ambao wanahitaji kwenda kuambia na wengine. Abo rero bategerezwa kugenda kubwira abantu. Nataka niwaachie mstari moja. Nagira ndababwire ndabasigana umurongo umwe w'ijambo ry'Imana. Katika kitabu cha nabii Nahumu. Ni ijambo ry'Imana ryanditswe hariya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Nahumu. Na katika ile sura ya kwanza ni Nahumu igice cha mbere na mstari wa 15. Tuca dusoma hariya ku murongo wa 15. Nitasoma mwanzo wake tu. Ndaza gusoma hariya ku ntango yaho gusa. Nahumu 1. Nahumu igice cha mbere mstari wa 15. Dusoma umurongo wa 15. Neno la Mungu linasema hivi. Jambo ry'Imana rivuga ngo, tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, atangazaye amani. Raba ku misozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Juu ya milima iko miguu, hejuru ku misozi hari ibirenge ya yule aletaye habari njema na anayetangaza amani. Uyuzanye inkuru nziza kandi ariko aratangaza cyangwa avuga iby'amahoro. Wewe uko juu ya milima ya Burundi, wewe uba ku misozi ya Burundi, uri hejuru ku misozi, kanyaga milima hii, ya ibirenge vyawe cyangwa amaguru yawe agenda ku imisozi. Habari njema umeipata, kandi nawe uramaze kwakira ubutumwa bwiza. Yesu unamjua, Yesu Kristo uramuzi, lakini kuna wengi hawana habari na Yesu. Ariko haracyariho benshi bataramumenya, kazi yako ni kwenda kuambia. Igikorwa cyawe ni kugenda kubabwira. Peleka habari njema, jana ubutumwa bwiza, tangaza amani, tangaza cyangwa menyesha amahoro, ili baraka uliojipatia wamugisha wakiriye wengine nao wajipatie. Abandi nabo nyene barawukeneye. Bavuga mu rurimi rw'Igiswahili yigishije. Kumbuka wewe uzokwibuka basiki mjumbe wa habari njema. Wewe ko ari wowe utegerezwa kujana ubutumwa bwiza. Usibaki nao peke yako. Ntubugumane kuri wewe. Ntubwigungane na wengine wanamhitaji Yesu. Ntubwigungane, bwira n'abandi bakeneye amani katika maisha yao. Barakeneye amahoro mu bugingo bwabo. Mungu awabariki sana. Mana ibahezagire cyane.